Nongeye kubaramutsa irigira kandi bakundwa b'umwami dusangiye urugendo n'isezerano vyo kuja mwijuru mwebwe mwakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi mukamwimika mu mitima yanyu ngo agabe aganze ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe eka mbere nawewe uriko wumviriza ino audio y'ubutumwa bwiza utarakira gakiza nawe indamukanyo zanje nka mwene so zigushikire kuko nawe uri umwe mu buzukuruza ba Aburahamu kandi mu Yesu Kristo akunda cyane urimwo mbere mu batumye aza mwisi nawe urimwo nkakwipfuriza ngo wakira gakiza bikicitwa vuba kugira ngo nawe mu misi usigaje kuri no si ukiri muzima ukorera Imana yakuremye kandi uzorangize neza kuko icyicaro cyawe mwijuru nawe kirahari. None rero amahoro y'Imana ashishikare kuzigama no kuramira imitima ya mwese mukunda ubutumwa bwiza bw'ubwami. Sinovuga ngo abanywanyi b'ikiganiro ijambo ryo munsi no ndabivuze nabi, ariko mwebwe mwese mukunda kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami Kristo Yesu abamera umugisha. Audio zivuga butumwa ziratanga mu biganiro by'ivuga butumwa bitandukanye byinshi bica kuri WhatsApp. Turumva ikiganiro ijambo ryo munsi arico ciki nyene, turumva bohoka ya Elias Bucumi, turumva bohoka ya Irene Ruhogo, turumva ikanguro ry'umukristo ya Alex Ndikumana, turumva kanguka ya Chris Ndikumana, turumva ubutumwa bwiza bw'impemburo ikiganiro gitunganywa n'umukozi w'Imana Bienveni. Ni benshi cyane gose bakora ibikorwa by'ivuga butumwa kuri WhatsApp. Nimba wo muri bo nkaba ntakuvuze mwizina ko murengera ngo nuko audio yawe itaranshikira, ariko abandi barashobora kuba bayumva. Ariko navuga ngo byo tugirira ikimazi kinini gusumba nimba tuba twitwareka kumva ijambo ry'Imana. Vyo tugirira ikimazi kinini gusumba nimba koko nkabitwa yuko turabana b'Imana, iby'Imana nimba bitunezera, ibi ni by'ikimazi kinini cyane gose. Nama nibutsa abantu ngo data twita data wa twese ni Imana kandi ni se w'imwemu. Nimba rero twitwa abana b'Imana natwe tubeho mu buryo bw'imwemu. Uyu mubiri twambaye ntuduhende ni kibiribiri gusa, turengera iby'umubiri biboneka n'amaso, ariko tube mu by'imwemu bitaboneka n'amaso ariko bibonwa n'abafise ukwizera. Imana idufashe cyane. None rero turakomeza nivuga butumwa uko programa yindwi imeze muri uno mwaka wa 2022 mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Hari ibiganiro tutakomeje bivanye n'ikibazo cya telefone kivanzemwo na nubu kitarakemuka, ariko turagenda tuyengenga gatoyi uko bidukundiye ni kutuyikoresha kugeza aho tuzobonera nshasha hama tukabandanya ibikorwa neza. Ariko turashimira Imana cyane gose kuba ariko baradufasha gusengera no mutwaro mbere uhoraho Imana hezagire cyane bene data bamaze gutera intambuko bagashiramwe ukuboko. Tukizera cyane gose ko vuba telefone nshasha ishobora kuboneka hama bikagenda neza mbere gusumba na mbere. Yesu Kristo rero abamera umugisha. Uyu n'umunsi ugira kane w'indwi niho dukomereje, kuko ibiganiro biheruka byagarukiye ku munsi ugira gatatu w'indwi tuganira ku bya mwemu yera ubona igikorwa ciwe. Aho hari ku munsi ugira gatatu w'indwi tuvugana neza yuko mwemu yera ari kimenyetso kiranga uwavutse ubwa kabiri wese, kandi uwo munsi umutwe w'amajambo wavuga ngo nimba udafise mwemu wa Kristo ntabwo uri uwa Kristo. Imana idufashe cyane. Kuri uno munsi ugira kane w'indwi rero turarabira hamwe ku buhanuzi buri muri Bibiliya kandi bwasohoye muri Bibiliya nyene. Kuri uno munsi tukibukanya ibyabaye kuri basogokuruza muri kahise kugira ngo twebwe abashika ko n'amaherezo y'ibihe bitwigishe bitubera akarorero. Imana idufashe cyane. None rero kuri uno munsi turigira hamwe ku byabaye mu gihe cya Nowa. Mbega byo twigisha iki twebwe abashika ko n'amaherezo y'ibihe? Kaze cyane. Kristo Yesu abampera umugisha. Kuri mwebwe ari rya mbere tubana kino kiganiro kivuga butumwa ijambo ry'umunsi nk'uko mwabyumvise, ugitunganya kongera kakibashikiriza ni jewe nyene iradindiho kubgayo nk'abandi mwene so mugakiza. Kaze cyane. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itanguriro
igice cya 6 nico tuza gusoma ko cyonyine kuri uno munsi. Turasoma imirongo ya 13 kugeza kuri 14, tongere dusome 17 kugeza kuri 18, ariko kandi turaza kwishimikiza n'amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 17 ku murongo wa 27. Hano niho tuza kurangiriza. Kaza cyane dusome mu izina rya Yesu Kristo. Itanguriro igice cya 6, indanzi y'amajambo avuga ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Umurongo wa 13 kugeza kuri 14, indanzi y'amajambo avuga ngo Imana ibwira Nowa kubaza ubwato. Imana ibarira Nowa iti ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Wibazire ubwato mu biti byitwa goferu, ubucemwo utwumba, uhome ishishi imbere n'inyuma. Imana idufashe cyane. 17 kuri 18 kuri kino gice nyene cya 6 mw'itanguriro harakomeza akavuga ngo maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mw'isi, merengeteze munsi y'ijuru ibifise umubiri byose biri n'ubugingo bihumeka. Ibiri mw'isi byose bizopfa, ariko nzoshinga isezerano ngusezeranira, uzokwinjirana muri ubwo bwato n'abana bawe n'umugore n'abakazana bawe. Dusenga Imana. Uhoraho Mana ugira neza, Data uje rukundo sega w'amahanga, nongeye kugushimira cyane rigira kandi kudushoboje gushishikara dukora igikorwa cyawe ngo twibukanye n'ubwoko bwawe ijambo ryawe ritubarira. Ndakwinginga none mu izina rya Yesu Kristo ugaragaza inkomezi zawe nk'uko uri umunyankomezi, ugaragaza ububasha bwe nk'uko ufise ububasha bwose, ukore ku mitima iri kwirumviriza ngo icyo ugomba kwitahura n'uko imenya kiranguke kandi gishike muri bo. Ariko ndataramuje Satani n'abadayimoni biwe, ibyagirizi n'ibirego byose bitsindwe, ariko kugororoka Mana gushike mu bwoko bwawe. Umwe wese atahura igikwiriye kandi agikunde kandi agikore, nuko Satani amaramara kogwe n'isoni. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Nshuti ya Kristo, amakuru y'ibya Nowa ni bake cyane batayazi, naho waba udasoma Bibiliya ariko bakunda kubirimba mu ndirimbo, bakunda kubyigisha cyane gose ku rusengero mu ivugabutumwa. Ano makuru arazwi cyane. Igice cya 6 ku ntango yacu umutwe w'amajambo wavuze ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Haravuga yuko abantu bamaze kugwira, ibyaha byashishikaye kugwira. Kandi wibuke neza ko urunganwe rwa Nowa n'urunganwe rwaje rukurikira urundi runganwe, mu runganwe rwagiye rukurikirana duhereye kuri Adamu. Kandi Adamu mwibuke neza yuko we na Eva, abantu babiri ba mbere batanguye ku isi, byabagoye kuguma mu masezerano y'Uhoraho Imana, bakora icyaha. Kandi ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga neza muri Yohana 10:10 ngo ikizana Satani n'ukwiba n'ukwica n'ugutikiza. Icyaha cya Adamu na Eva cyaragiye gikurikira urubyaro rwabo. Turabona neza Kayini yica Abeli, nuko urungano rurashishikara kugwira. Turabona neza iby'umunara wa Babeli ukuntu byagiye birakurikirana. Ibi byose ni inyanduruko y'icyaha cya Adamu. Ariko dusubira inyuma gatoyi mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa abantu bari bagwiriranye mu isi, ariko kandi wa muzi wukurura ya ntumbero y'umwanzi Satani yo kwiba no kwica no gutikiza, icyaha kiguma gihererekerana uko urunganwe rwagiye rukurikirana. Abantu bakomeza gukomanaza imitima, bitandukanya n'Imana yabo muremyi, bakurikira ingeso zabo no kwifuza kwabo. Ibya bimaze kuba byinshi, bimaze kuba umurundo imbere y'inyonga z'Uhoraho Imana. Imana irabwira Nowa ngo isingiye kuyirandurana n'abantu bose. Mugabo wowe n'umuryango wawe nzobarokora, ibazira ubwato. Imana idufashe cyane. Ariko ndagomba ngutahure neza yuko Imana idashobora guhana umuntu itamuhanuye. Naho Bibiliya itabivuga ngo Imana ngo irungika Nowa ngo genda ubwire ubutumwa bwiza abantu, naho Bibiliya itabivuga, ariko Imana ntishobora kuguhana itaguhanuye. Iyo uri mu byaha Imana irabanza ikaguhanura 1, 2, 3, hama kandi ikaguhana 1, 2, 3 ibihano. Hageze aho ikurandura, no kuvuga impanuro n'ibihano byose nta na kimwe wigeze wumvira. None rero ukwiye kurandurwa. Mwana mu gihe cya Nowa kugeraho Imana ivuga ngo ngomba ndandure
abari n'umubiri bose ndabarandurane n'isi babayeko, bisigura ngo Imana yaratumye abakozi bayo nk'uko yahereye kera iburira ubwoko bwayo. Genda mubabwire abantu bave mu byaha bangarukirije Uhoraho Imana yabo. Impanuro barazanka, kumbure n'uduhano duto duto ngira ngo twarahaciye. Imana kumbure ngira ngo irarungika uruzuba, Imana irarungika ibindi bihano bitandukanye, ariko abantu bashishikara gukomantaza imitima no gukora ibyaha kugeza aho Imana ibarandura umwuzure utera isi yose. Imana idufashe cyane. Nibuka isezerano ryawe, umbwira ko utazasiga uzabana nanjye. Nkuko navuze ngo turarangiriza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Luka, niho habivuga neza igice cya 17 duhere ku murongo wa 26 tugeze kuri 27. Indanzi y'amajambo ivuga ngo ibizoba mu gihe cy'iherezo. 26. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararya, baranwa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. Imana idufashe cyane. Iri niryo jambo riza ribifunika byose kandi riza riteye agahinda n'umubabaro. Nowa ari bize no kubaka ubwato, abantu bari bize no gukora ibyaha. Iminsi yose Nowa yubatse ubwato yari iminsi myinshi, kandi Nowa yubaka ubwato abwira abantu ati yamara umwuzure ugiye gutera kandi uzomuvuye ku burake bw'Uhoraho, agomba mara abantu bose bo mw'isi kubw'ibyaha byabo. None icyo bakiza nuko twaca bugufi tugaheba ibyaha, tugasaba Imana imbabazi tukagororoka. Mugabo ngo bakomeza kurya no kunywa, barongora, abandi bashingira, ngo kugezaho umwuzure utereye Nowa akijira mu bwato, kandi Imana ngo niyo yugaye. Ibi bintu ndagomba ngo bikubere icyitegerezo cyiza. Yesu aravuga ngo niko bizobona mu kugaruka k'Umwana w'umuntu. Ubutumwa bwiza buriko buravugwa. Uravuga uti Jesse nja ku rusengero, iyo nagiye kurondera ubuzima tuba kure y'urusengero, ikiganiro ijambo ry'umunsi kigusanga kuri WhatsApp. Kanguka urayumva. Bohoka ya Elias ni ya ruhogo ziragushikira. Ikanguro ry'umukristo uraryumva. Ubutumwa bwiza bw'impemburo buragushikira. Ibishinga nahe byinshi biragushikira ku ma WhatsApp, kuri YouTube, kuri Facebook, hose ubutumwa bwiza bwarakwiragiye. Ntacyo uzireguza. Ariko icyo bitwaye nicyo bikoze, abantu bari bize n'ibibahimbara, bari bize n'ibibanezera, bariko bararya, bariko barabyina. Iminsi yose ni weekend, guhera kuwa mbere kugeza kuwa Mungu ni weekend, bari mu masware, mu boîte de nuit, bari bibanezera gusa n'iby'iterambere. Ariko ndagomba kubwire ngo umviriza, nimba utarakira agakiza, reka uwo munezero w'ibyisi wakira agakiza. Yesu ari ku rugi. Nimba warakijije ugasubira inyuma, heba ibyo byose byagusamaje bigatuma uva mu gakiza ugaruke mu gakiza. Yesu ari ku rugi. Nimba warakiriye agakiza naho injira neza ugumemwo, wakire Kristo Yesu, mwimike koko mu mutima nk'umwami n'umucunguzi, winjire neza. Hama wihanganira amagorwa n'amarushwa. Ntituzobura intambara mwisi, ntituzobura ibibazo, mugabo ngo wihangana kugeza ku iherezo nibazorokoka. Yesu azoza mu gihe tutamwiteze, inzambi izovuga mu gihe tutiteguye. Nk'uko abo mu gihe cya Nowa babonye imvura yururuka, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ingomero zo mw'ijuru nizo munsi mu butaka mw'isi ngo ziragomorogwa. Imana idufashe cyane. Amazi yava ikuzimu n'ayandi ava hejuru, nuko umwuzure utera isi yose. Isi yose irengerwa n'amazi, abantu n'ibintu byose birahona keretse Nowa n'umuryango wiwe. Ubwato bwo kwinjiramwo ni Yesu Kristo, kandi kugira ngo winjire muri ubwo bwato ari bwo Yesu Kristo ni mpaka ukizwe. Kandi kugira ngo ukizwe ni mpaka wizere. Kandi Paulo aravuga ngo bokwizera gute batabwiwe? None ndakubariye, izere ko Kristo Yesu ari umwami n'umucunguzi. Nimba utaramwizera, hamuce bugufi wihane ibyaha byawe kandi wihanire kureka. Iki nicyo cyo kubera icyitegerezo cyiza. Ibyabaye mu gihe cya Nowa ntibize bigushikeko. Nimba byo gushika ko uzobe nka Nowa yari mu bwato, ariko ntuzobe nk'abari hanze y'ubwato, kuko mu gihe cya Nowa bari hanze y'ubwato bose, abatinjiye mu bwato bose barapfuye mw'isi yose. Inzambi zavuge igusanga muri Kristo, cyangwa urupfu ruzaze rugusanga muri Kristo. Mbega urimwo? Ukaba urimwo, gumamwo neza. Mbega warinjiye mu nyuma urasohoka muri Kristo, ukaba warinjiye ugasohoka, garuka muri Kristo. Mbega nturinjira ukaba utarinjira, umwanya n'uwe nyene, hitamwo bigishoboka, kuko ibyejo ntuzi ngo bizogenda gute
Kristo Yesu akumira umugisha cyane. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mende magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweregeza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira agakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye agakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho ubutaha muzigamwe cyane.